imari zanje murakomeye murameze neza. Welcome back on Sexy Love TV show. Uno musi muri BEW Burundian Entrepreneurs Warriors twagiye gutemberera uwundi mu Warriors. Ndacabazanira abadamu mu minsi nzobahindurira ariko mumperekeze ndabereke umudamu, une jeune dame akora ibintu biri très spécial. I was amazed no kubibona kandi ça m'a vraiment fait envie yuko namwe mubimenya. Uwo nawe suwundi ni Neila Candles. Nkuko mwavyumvise harimo candles, harimo bougies. Ce sont des bougies ziri based hano i Burundi, zikorerwa hano i Burundi. Mujane nanje atubwire histoire y'ingene yatanguye, comme toujours ukuntu abikora nuko ashobora kubibashikiriza mwebwe ama challenges ahura nayo. Mujane nanje tumumenye gusumba hanyuma muzoze muramushorera. Welcome. Bonjour madame. Ça va? Merci beaucoup. It smells so good. Thank you. So good. Ego cyane nawe urameze neza. Karibu rero tuyage. Ego, merci beaucoup. Utubwire who is Neila Candles. Aho byavuye hose. Bakunzi bacu nkuko mubibona twashitse muri Neila Candles. Uwo mubona niwe the owner wa Neila Candles. Ndashaka idondore ababwire how Neila Candles yatanguye. Amahoro, nitwa Ineza Neila Confiance, nkabandongo ishami yitwa Neila Candles. Tukaba dukora amabuji amota, amabuji ari mu ducupa n'ayandi ahagaze ari yonyene. Tukaba twatanguye kubikora haciye imyaka 2 muri 2022. Ego. Ni d'où vous est venue l'idée yo gukora Neila Candles? Ide yavuye ngiheza amashuri kwanza narimviriye ati ikintu nokora ntejeje amashuri nzanira nzinjiza amahera kubera ko ibintu by'akazi biragoye kuronka. Comme rero nakunda kuraba kuri YouTube nkaraba amavideo atandukanye, naraguye ku mavideo akora amabuji. Mugabo ndamanza ndavuga ati ibi bintu nubwo ndabiguye ko ngaha mu Burundi kumego nta nivyo ndabona, eske kujya ndabizanye hari ico byo marira. Niho natangura rero kugira recherche atandukanye, ndaraba ino sindazizanye aho zokora, ndabona yuko mu madeko rimwe bazikoresha na cyane nk'iziri importé. Ndavuga ati ndabizanye peut-être noronka abo dukorana badekora, mais aussi n'izindi zikamotesha mu nzu. Kandi kubera ko inyuma yaho nabonye yuko hariho parfum dushobora gukoresha yirukana imibu. Nico ituma nakivuga ati ahubwo rero reka ndabizane kome ngaha mu Burundi ngani n'imibu umengo turabansi bose. Niyo rero naciye ntangura ndakora dukeyi nyene ntinya mvuga ati bashobora kunshorera ko bizimvye. Nabone yuko bizimvye pahapo nkakajya tugura kamwe gasanzwe. Mugabo jewe kubera nashaka kure niniya ishobora kuramba, uyicanye iramba uyimarana imisi amemta ikaguma imota uko ibicana. Ndavuga ati ndabasiguriye peut-être avantage n'ingene zikora aho byo ari sawa. Ego rero naca ntangura gukora duke abantu baza baramenyera buke n'ubu bacamenyereza. Ni yahe uvuze ati mu ma challenge ya mbere woba warahuye nayo kuva ugitangura imwe uvuga uti iyi quand même niyo ya mbere? Ego challenge nahuye na nyinshi deja ko ntama information menshi narinzi donc yerekeye kuri bakoresha. Navuga ati uwabinyese donc ariko ayikoresha nabibona wewe yuko abironka hafi n'ibiki. Mugabo
nkavuga ati ino nzobironka hehe challenge rero yabaye gose mu kuronka ivyo nkoresha donc matière première na donc ama parfum dukoresha na cyane kubera dukoresha zirya z'ama parfum asanzwe cyangwa amadeodora dukoresha parfum zagenewe mu mabuji niyo challenge ya mbere rero nakuye nayo kubera ino ntazo dukora urinda kubizana d'où le prix abantu baca babona yuko iri très cher. Ikindi naco twabonye ko mukora ama variété atandukanye zimota ugutandukanye inspiration muyikura hehe? Ego ziri ugutandukanye sinashaka gukora exactement nk'izo mbona kuri ngaha mu Burundi navuga ati reka nkore ikintu kiri unique kishobora no kwatira umuntu like nk'ubu twagira ama couleur atandukanye n'ama odeur atandukanye comme abantu urabona nk'iyi n'ama couleur atandukanye abiri arimo ni yose urabona ni couleur itandukanye kandi no kumota zimota ugutandukanye kubera abantu ntitumoterwa kumwe bashobora nk'irashobora kumotera neza mugabo ubundi usanga nimoteye neza nicyo gituma navuga ati reka ngire amavariete atandukanye naho nyene sinimbaza kuziwanje nimbaza kuzubaza barambwira iyi mota neza iyi ndayikunze ego ikindi akenshi ukunda guhura wavuze ko ukorana n'abantu bo muri decor mu mazu parce que pour moi jewe mbona ari cadeau très spécial yo guha umuntu est-ce que urakora ama bougie ari personnalisé? Ego ndayakora nk'inzu za decor aba decor cyane bakunda gutwara kuri izi hama kuri izi ushobora gukoresha no mu nzu cyangwa muri chambre ana nk'iyi yanditse ko coffee vanilla turashobora kugira personnalisé donc ari nka cadeau ushaka guha umuntu tukakura ko ibi iya tukandika ko message ushaka guha umuntu ugira uhe cadeau ego hama les bougies muzikorera hehe localement parce que nga turabona ko twashitse aho muzidandariza muga ya une source yaho muzikora the process imara igihe kingana gute? Ego pour le moment twacakorera mugira hama kuzikora biravana kubera ntizimeze kumwe hariho iziteba hariho izinyaruka nk'iziziranya gukora mugabo nk'izi iya kubera zica mu mamuru urindira drume arashaka kurindira nk'umunsi cyangwa nk'amasaha atanu. Donc nk'umuntu wo muri decor ariko aradukurikirana avuga ati jewe zijya bougie za Neila nazikunze ndifuza kuzozigira wo mu conseil kugira commande combien de jours avant et par rapport ya quantité naho nabakeneye? Ego nk'ubu ashaka nka plus de 200 arashaka kugira 5 jours avant mugabo ari moins de 50 2 à 3 jours ni bon abazironse. Ego kuri uwo vous êtes une jeune femme très jeune à ce que je suis en train de voir très jeune kandi ça fait pas très longtemps muvuze ko muri entrepreneuriat kuri uwo mu jeune fille ariko aribaza ati jewe ngira mpeza amashuri ni giki nokora niyaha inspiration mwavuze yuko vous avez été inspiré par kuraba ma vidéo menshi ku ma réseaux sociaux iyo conseil wo mubwira uti nawe reka kugumuryamye canke nawe reka kurindira ko kazi yoba iyahe? Tout d'abord ico no mu conseil jewe kubwiwanje nego narakunda kuraba ama video ya YouTube mais en même temps narakunda kwikorera ibintu n'amaboko donc niyo nivuga yuko yari na passion yiwanje nico bituma bitanangoye no kumenyera kuzikora kubera ko nakunda nyene kumva yuko twe ndikorera ibintu by'iwanje so uwo yoba yumva yuko umva nta inspiration fise nta motivation afise ntabona nico kindi yokora mais au fond haba hariho ikindi kintu ubu uri passionné ni juste yuko ubu tarakidekuvra ico nomukonseya ni
kuraba ku marezo ugatembera ahantu hatandukanye hose no gusoma ibitabo uridekuvura wewe nyene umaze kuronka ico kintu uri passionné naco kitangure gikwikize ucigeko ugira ama recherche urabe mais aussi urabe ni na situation ngaha mu Burundi est-ce que ukizanye byokunda ubona kirimwe ama risque menshi akurengeye ukavuga ati reka ntangwa bukebuke ntiwiyangaje rwose donc comme aba ari ikintu uba ukunda ucume ngo ugira ikintu kinini rwose ku buryo umva kikuzanira amahera n'ingoga mugabo ifo yuko utangura bukebuke ceshuwe itoke ukiga kuri ico weshuyeho ukadekuvura ayandi maide ukazana ayandi maide kubera naje sinahereye exactement kuri aya mabuji hariho ibindi natanguye gukora by'aho abayiko ntangura ivyeshuwe mugabo mu nyuma aya mabuji arakunda mwavuze pour finir comme usena mabuji agomba kumera nkajyanye duhora tugura je ndiko ndayabona asena ma couleur atandukanye peut-être mwoshaka kutubwira c'est quoi la différence en fait à part size à part le modèle ni yahe différence yobihari différence hariho aya mashape donc urabona ko zitameze kumwe hariho aussi na durée yo kwaka nk'iyi irahera n'ingoga par rapport yiyi kandi si cyo kimwe na par rapport iyinya irashobora kumara ukwezi watsa isaha imwe ku munsi mugabo nk'aka anya kugira gahere kose ni nka 2 heures ou plus akanako ni nka moins d'une heure cyangwa 1 heure bivanye naho yakija hari umuyaga mwinshi umva ndayicinyaruka et pour range ya ma price donc novuga ibiciro biri hagati ya combien nanga c'est entre 2000 et 30 000 ok aussi nibaza yuko abagukeneye bashaka gusanga twamusanze muri shop yiwe muri galerie business house numéro B4 mushobora aussi no kumuraba je ndakunda ama réseaux sociaux kubera ko ama réseaux sociaux niyo abatemwa yibikorwa vyiwacu donc muravye neza ku ma réseaux sociaux yiwe murashaka kubona aba décorateurs et décoratrices batandukanye bahano mu gisagara bakoresheje ama bougie yiwe et c'est vraiment joli. Kandi je peux pas vous dire à quel point ahantu twicaye hamota neza. Faites-vous plaisir kugira ngo namwe mushobore kwinjira. Mwatubwiye ko hariho izirukana imibu. Zoba ari izihe kugira ngo izirukana imibu abari irimo eucalyptus cyane cyane. Hariho n'indi yitwa citronnelle na lavender. Nazo nyene zirukana imibu n'isanzwe. Donc nama variété atandukanye. Neila tubashimire cyane gose kubona mwatwakiriye muri Neila Candles. Ni yahe message yanyuma muvuga ati mubwire abakunzi bacu ba Sexy Love TV show mais aussi n'abakunzi ba entrepreneuriat. Nanje mbanje kubashimira ko mwaje ngaha kutugendera avec nos projets nizeye ko muhumvise yuko hamota aussi ku bakunzi ba Sexy Love nizeye ko mukunda ahantu hamota sitopi amabuje amota ariho mumoteshe ahiwanyu aussi en même temps afasha no kwirukana imibu du côté entrepreneurial nobwira yuko entrepreneurial ikintu coroshe umva ikintu uvuga uti ndagiye umva ati sinzohura n'ibinogo nzobe azoba ari mwikaburimbo rirambuye oya nona gato wiranshije muri entrepreneuriat yatambye yuko uhura n'ama challenge menshi kandi ifo yuko wiga kuyasurmonta aussi ukiga no muri ayo ma challenge uhuye nayo canke amakosa ukoze ukayigiramwo ku buryo bigufasha même à l'avenir ego twabivuze baramusanga muri galerie business
House B4, mais aussi à mes réseaux sociaux. Ego, pour mes réseaux sociaux, c'est Neila Candles. Aussi, numéro de téléphone, ni 61 94 81 54. Adresse, Troywood and Business House, numéro B4, Harburia Budget. Ego. Merci cyane Neila, wakoze kubona watwakiriye. Bakunzi banje ba Sexy Love TV show. Nkuko mwabibonye mu kiganiro cacu cuno munsi BEW Burundian Entrepreneurs Warriors twagiye guhura n'umu warrior vya vrai, umu jeune dame adukorera ibintu bitandukanye. Nibaza yuko mu ma candles, mu mabuji yaberetse ataberetse ko hariho n'izifise ama forme y'ama fleur. Abagenzi banje nibo bahiriwe quand même kubera ko no musi hoho je vais partir d'ici namudevalije. Tumashimire cyane kubona mwadukurikiranye, tumushimire aussi également kubona yatwakiriye muri shop yiwe. Twongere twancourage uwo wese ariko aradukurikira ngo ashobore gukurikirana indoto yiwe, mais nkuko yabibabwiye faites vos recherches intelligemment kandi mugerageze. Nama nababwiye ko je nagerageje ibintu byinshi kugira nshobore kuba ndi imbere yanyu, nawe yababwiye yuko yagerageje ibintu byinshi kugira ashobore kuba à mesure yo gukora aya mabuji. Suivez votre passion, écoutez votre cœur, hanyuma mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bya Sexy Love TV show. Bisous.